Yesaya 38 niho ngiye gusoma uhereye ku murongo wa mbere ndageza hajya hepfo ku murongo w'8 ko amasaha ni kera aragoye nari gushobora gusoma byinshi ariko umwanya niho dukundira kuvyihanganira. Muri iyo minsi Hezekiya agira gute? Aragwara agera hafi yo kugira gute? Yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi amuza ko aramugira ati uku niko havuze tunganya ivyo mu rugo rwawe kukugira ugire gute. Ayo majambo yari yorose kandi abwiwa ngo ntakigira gute utagikira. Maze Hezekiya ahindukiza amaso ku rusika asenga Uhoraho ati tegera Uhoraho we niwibuka ingene nagendera mu vy'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ivyo ubona ko ari byiza. Hezekiya ararira cyane maze ijambo ry'Uhoraho rishika kuri Yesaya riti genda ubarire Hezekiya uku niko Uhoraho Imana ya sogokuruza Dawidi avuze ngo yumvise ugusenga kwawe abonye n'amosozi yawe ehe ku minsi yawe yongeye ko imyaka ingahe? Ni mike sabwe none wewe wowe usigaje ingahe canke je no wansigaje ingahe? Tubandanye. Kandi azokurokorana n'iki gisagara agukure mu maboko y'umwami w'Ashuri kandi azozigama igisagara. Iki nico kimenyetso aguhaye cemeza yuko azoshitsa ivyo avuze. Ehe agira ngo ahere aho igitutu kigeze ku ntambuko z'urugero rwashinzwe na Ahazi agisubizanye inyuma n'izuba. Intambuko zingahe? 10. Nuko izuba rigaruka intambuko 10 rivaho ryari rigeze kuri za ntambuko. Imana yacu nihaga icyubahiro cyane. Naya majambo y'Imana dusomye hano atubera urufatiro kuri no mugoroba muri iki gikorane c'indirimbo. Hanyuma rero yanditswe n'uyu muvugishwa akomeye wa kera aharugwa mu bavugishwa bakuru. Uyu muvugishwa yitwa Yesaya. Yesaya n'umwami n'umuvugishwa yakoze mu gihe hari abami bashika kuri 4 harimwo ukomeye cyane gose yitwa Ahaziya. Yesaya rero yakoze mu bihe kandi bitoroshe kuko yahanuye ubuhanuzi ihanga ritaratwagwa n'inyagano ariko kandi nyuma y'ikinyago yarashizeho ubuhanuzi ahawe n'Imana. Kandi uyu n'umuhanuzi akomeye mu bahanuzi bakomeye ngaha muri Bibiliya kuko yanavuze n'ivyo kuvuka kwa Yesu Kristo akavuga n'ivyo urupfu rwiwe. N'umuhanuzi akomeye cyane. Muri igihe rero yahanura ihanga rya Isirayeli ryari mu ngorane zikomeye cyane, bari mu bihe by'intambara, ibihugu bibanyi, ababanyi babo basharika, abansi ba Isirayeli bari bugarije igihugu. Mbere bakivuga amazina yuko Isirayeli bazoyihasha. Barashizeho n'imvugo ngereranyo ngaha mwumva yuko igitutu capfuka Isirayeli yuko kizokwigirwa inyuma. Ego intambuko nka 10 bisigura ibihe bibi kuri Isirayeli. Nawe birashoboka yuko umwansi muri no minsi yagushingiye karimbi akigizayo igitutu cagukingira ukaba uri mu bihe bigoye, ariko nagufitiye iganuke
kuri uno mugoroba uhoraho agomba gusubize ibihe byawe nk'ibyo wahoranye. Amina. Na rero umwami Hezekiya rero yari umwami kandi nawe mu bami beza. Iyo bagira classification bagatondeka abami, barashobora kubatondeka bafatiye ku gihe Isirayeli yarimwo, igihe batari bwatwagwe nk'inyagano, ikindi gihe bamaze gutwagwa nk'inyagano canke inyuma y'ikinyago. Ariko kandi barashobora no kubatondeka baravye ububi n'ubwiza bwabo. Hezekiya rero aboneka mu bami beza. Muti none harabaye abami babi? Nivyo, harabaye abami babi, abami bahamagariye abantu gusenga ibigirwamana, bahamagarira abantu gukora ibizira, bakora ibizira. Uri kurasoma kya gitabo c'ingoma z'abami b'Abayuda n'Abisirayeli, ni gitabo c'abami c'ingoma bibiri by'ingoma kera mu isezerano muri Bibiliya y'Igiheburayo cyari igitabo kimwe. Ucugenda urabona abami, hariho uwima akamara indwi zibiri akaba aravuyeho, hari uwima akamara ukwezi kumwe akaba aravuyeho, hariho n'uwima akamara imyaka itari mike 30, 40 n'irenga, ariko ubutegetsi. Imana rero yagenda rero ikorana n'abo bami bakoze ibyo ibona yuko ari byiza. Hezekiya nawe rero murantunga, yari mu bami bakoze neza, abo twokwita abami beza. Kandi Hezekiya nawe burya yari umuntu nkanje, kandi yari umuntu nkawe. Nawe Imana irakeneye kuyikorera ibyiza. Yesu nashimwe. Uyu mwami rero Hezekiya, Imana imugirira neza ku nganji yiwe, Imana imuha kunesha abansi, imuha itunga rikomeye. Hanyuma rero Hezekiya ngo yuzura ubwibone, kandi abantu niko tumeze. Umuntu wese iyo ari mu gihe ciwe ciza avuga ibyo agombye. Umuntu wese yari mu gihe ciwe nibuka ko abandi bashobora kubabazwa n'ibyo avuga. Yego. Hanyuma rero Hezekiya ubwibone buraduga kubera ibihe byiza yarimwo. Yibagira Imana yamushizeho, yibagira Imana yamwimitse nk'umwami, yibagira Imana yamuhaye impore, yibagira Imana yamuhaye amatungo. Uko niko biri muri iminsi yacu ya nyuma. Abantu iyo baroraniwe bavuga ibyo bashatse, abantu iyo baroraniwe bakora ibyo bashatse, abantu iyo baroraniwe bagira amakomantere bashaka. No muri ibi bikorwa by'Imana turafite ikibazo muri iminsi ya nyuma, kubera yuko abigisha babaye benshi, kuruga barigisha, natwe tukavuga ubutumwa mu rusengero, hanze hose baravuga, abantu bose baravuga. Noneho rero izo nyigisho zirashobora guhamagarira abantu ku bukonje budasanzwe. Ego cyane. Yesu ashimwe. Hezekiya rero aca yishira hejuru, agira ubwibone. Imana iramugendera. Ndakunda Imana. Iyo wayikorera ataburyarya, naho komantara gute nibura umunsi izopfa igusanga uryamye urwaye ikubwire semame. Haleluya. Ego cyane, ego cyane. Iramugendera. Hezekiya aca arihana. Uno mugoroba ni mwiza cyane gose kuri twebwe. Numugoroba mwiza wo gukorera Imana,
ariko kandi abakorera Imana ni benshi, ariko kandi benshi bakayikorera batamanje gutunganya imitima yabo. Cyo gituma uzosanga bamwe ibikorwa byabo bakora barabyiyitirira, ibikorwa byabo bakora bibatera amanyama, ibikorwa byabo bakora bibatera kwikubita mu gikiriza. Ariko kuri uno mugoroba ndagufitiye iganuke, ijambo ndagufitiye ngo dukore ibikorwa by'Imana bizoba nk'icibutso imbere y'Imana ku munsi mubi ikatwibuka. Mbega haraba iminsi mibi mu buzima bw'umuntu? Namwe mwarayibonye iminsi mibi? Irabaho. Bangahe bamaze kubona iminsi mibi? Imana ishimwe. Ndumva ikicigwa mpemu yera aza kuronka akorera. None Hezekiya mu nyuma yaho ngo arongera kandi aragwara. Niwe mwami tubona muri Bibiliya yavuzwe cyane gose ko yagiye aragwaragurika. Hanyuma rero ngo haza uvugishwa n'Imana Yesaya kuri we, aramushikira aramugira ati, yewe mwami Hezekiya, ndagufitiye iganuke, tunganya ibyo mu rugo rwawe. Hajya mu rugo habamo ibintu byinshi, mu rugo hugaranimwe ibintu byinshi, kandi abantu benshi ntibakunda gutunganya ibintu byo mu rugo, bama bibaza ngo niho bazokwama. Abashinga ntahe twumvise ngo Hezekiya yongewe imyaka ingana gute? None mwe musigaje ingahe? Kandi hagango mamanze ndeke muyumvire imyaka musigaje kubaho. Wiyumvira ko asigaje myinshi ninde? Sabwe agacerere. Ugiye ku mpanda usanga wavutse uwo munsi nyene agacapfa, usanga wamaze iminsi 2 yapfuye. Ejo buri nagiye ku maziko, igihe bagira amaziko Kiremba, nagiye gushigikira uwundi mwene data muri korali ya 2 yarabuze umuvyeyi. Hanyuma rero nicaye hajya mu ihema, ngize gucya njambona izina ry'umuntu twiganye w'umugenzi kandi yakunda kuza kundaba. Hari yaheze 3 tuvanye, ngiye kugirisha ikanisa mu isare icirisha. Uyo muntu ngize gucya mbona izina ryiwe ku musaraba hari yahike, tino ndiko ndarota cyane. Hama rero twagize ayo maziko ntari mu kibanza ciwanje, ndungurutse mbona ifoto yiwe. None uyu muntu yapfuye ryari? Turangije ndahamagara madame, uzina makuru naka yarapfuye. Ati yapfuye ryari? Koko imbere yuko tugenda mu isare yavuze yuko yaje guturaba mu kinama akatubura, atarazi ko twimutse kuko yankunda kunsanga ku rusengero. Tingo ndakwereka imva yiwe. Nasuye kwicuza kubona namweretse imva yiwe kuko yaratunuye madame imwe biteye ubwoba. Ya umuntu yagaburiye yakiriye mu nzu w'umugenzi, yaza tukayaga tuza tubona yarapfuye tutabizi. Hezekiya, tunganya ibyo mu rugo rwawe kuko ugiye gupfa ntugikira. Mbega ayo majambo aroroshe? Sabwe aho umuhanuzi yo kuzanira ubwo buhanuzi no munsi worara neza. Umva, Hezekiya yumvise ayo majambo nawe nyine aba yaremereye kuri we. Muri Isirayeli hariho ibintu bakora, aca hindukirira igisika. Hariho icyo bita mille de lamentation muri Isirayeli, n'ubu iriho. Abantu bava hirya no hino kubera ibibazo bibaremereye bagapfukama munsi y'icyo gihome. Cyari kigereranyo, murazi igihome kiba gikomeye, murazi amahera yagiye kuri ayo mabuye twashize ngaho icyo gihome. Nibaze ngo gisegenyeshe ngo gishobore. Murazi sima n'imisenyi n'amagravier n'amabuye byahereye kuri icyo kintu. Byasobanura ngo ugukomera kw'Imana. Batumbere ku gisika yavuga ngo ndaguhindukiriye Imana,
uhoraho ukomeye uhindura ibi ivyase guhinduka baca hindukirira igisika. Umva rero isengesho ryiwe avuga ati Mana umviriza jewe umusavyi wawe, wibuke ibikorwa nagukoreye, ingene nagendeye imbere yawe nkora ibitunganye ngashira hejuru izina ryawe. Haleluya. Urafise ibikorwa woshobora kwibutsa Imana wayikoreye? Ufise ibikorwa bingahe woshobora kuvuga imbere y'Imana ikibuka ikagutabara ku munsi mubi? Ndaguhaye akanya ngo wiyumvire. Ndabifise byinshi jewe nibuka, biriho byinshi nashize imbere y'Imana ikantabara, biriho byinshi mu gusenga kwanje nabari Imana ibuka amajoro naraye, ibuka abo nabwiye ubutumwa, ibuka imisozi naduze nkibasha. Mbegiremba mwarambonyeyo, muracankumbuye, ndiko ndaza. Imana ibahezagire cyane, Yesu ashime cyane, amen. Ibikorwa Imana rero ngo ikirakorwa ku mutima yibutse ibyo Hezekiya yakoze. Bakoze b'Imana tugira ibikorwa byiza bizotuma twibuka ku munsi mubi. Abantu benshi barikomeza mu bitagira ikimazi, ariko tube dufise ibikorwa byiza bisozereye imbere y'Imana, hamupfukamye uti Mana yo mu ijuru, ibuka ku munsi umwe nagaburiye imfuvyi, izogutabara uzoronka icurya. Haleluya. Nimba hari umunsi wambitse umupfakazi ukabugeze mu gihe impuzu ziriko ziraguhererako, izokwambika. Sema amen. Mbega urabifise? Dukora ibikorwa byiza bizoba nk'icibutso imbere y'Imana. Hezekiya agipfukamye agiheza kwibutsa Imana ivyo yayikoreye, ikirabwira Yesaya ati Yesaya nyaruka subirayo. Cette fois yarazanye message iri contraire nimwe ya mbere. Iya mbere yavuga ngo ugiye gupfa ntugikira. Naratangaye kuri aya majambo, nyene Imana ishobora guhindura ibintu mu kanya gatoya. Amen, amen, amen. Irashobora kuguhindura nawe amateka kuri uno munsi. Izi slogan turafise ubuhamya bwinshi twotanga n'uburero bwinshi twarayibonye. Mana yacu twarakubonye, Mana yacu twarakubonye, Mana we, Mana yacu twarakubonye, Mana yacu twarakubonye. Genda umubarire ati Hezekiya, Imana yumvise ugusenga kwawe, n'ivyo bikorwa wayikoreye yabibonye. None rero ku myaka warumaze yarishizwe kwihereza wongeye imyaka 15. Mbega burya imyaka 15 ni mike sabwe, ariko ntavyo natume kubabwira ko mwongeye imyaka 15. Ariko nabagira ngo dukore ibikorwa byiza bizotuma twibukwa bimeze nk'icibutso imbere y'Imana ku munsi mubi. Sema amen. Ndabona abandi bantu bagize ibikorwa byiza. Uwitwa Tabita ariwe Dorukasi, muramuzi, musomye ari mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 9 guhera ku murongo wa 36 tugeza kuri 42. Uyu nawe yakoze igikorwa cyiza, yagenda shona impuzu, apfundikanya amapfundo, yambika abapfakazi. Umva, Tabita rero uyu ariwe Dorukasi yari yarashonye impuzu, kindi gihe aragwara n'abarapfa. Apfuye rero abapfakazi baraza kuraba, batangura kurira. Mugabo bumva umugabo yitwa Petero umukozi w'Imana Iyopa, baravuga bati rero uyu muntu umuhamagare aze
arabe ibiriko biraba, aturabire umuntu wacu. Ngo agezeho asanga abantu bariko bararira, kandi mukurira umwe wese yabavise agahuzu, atehera niwe yatwambika, none tuzosura kandi kwambikwa nandi. Petero ngo agira agahinda muri we, aca arabataramura ko bariko bararira, ngo aca yegera ikiziga aho cari kiri, aca arahamagara, Tabita zuka. Amina. Mbega mwumvise ngo Tabita yarazutse? Sabwe? Tabita ngo aca arazuka, aramuzima. Hanyuma rero abapfakazi ngo babibone, namwe ndabingene mwariko muraririmba nga nabiremba basigaye bakomeye. Ingene mwaririmba mwikina amatavu mwihindukiza, nabo ngo bararirimba, baratamba, baratarika, bongeye kubona uwabamenye, uwabitayeho yongeye kuba muzima. Tabita yibutswe kubera duhuzu. We ufise impuzu zuzuye, garderobe, uririmbana n'umuntu ipantaro gendera mutabukirako. Ico ukora ubwira abantu ngo none uyu muntu ubona ko atumara amazi, ngo kirata caragiye gutyo. Turafise ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma kandi ukavuga ngo uri kuraja mu ijuru wambaye ikoti 5, 6, 8, 10. Mwene data wundi imyaka mumaranye afise agakoti kera kari gafise irangi ryirabura, ubu gasa na kaki. None impuzu yigeze kuba yirabura igati gasa na kaki gayemo, mumva icitwa impuzu none se? Sabwe? Ariko kandi ukaririmba ngo uri kuraja mu ijuru. Umbiriza, hamwe woshobora guhindurira amateka uwo mwene data, ukamuhamwe muri ya makoti ya ufise, cyangwa ukamubariririza, ukagenda kubatayera ukamubaririza ikoti akayambara, niyayambara ariko arashima, uzoba uri kuraduga nawe imbere y'Imana. Ibyawe biriko biramenyekana ku munsi w'ibyago, uzovuga uti Imana ibuka ko nambitse umuntu atagira ico yambara. Dukora ibikorwa bituma imbere y'Imana bimere nk'igwibutso. Yesu ashime cyane. Ndagufitiye iganuke kuri uno mugoroba, ntukengere ico ukorera Imana, ntugaye ico ukora, ico ushoboye, ico usunikwa mu mutima wawe ugikore. Sema amen. Biriho byinshi Imana yoshobora kutwibukira ko nimba twarabikoze neza. Tabita arazuka kubera gahuzu yabaririye umupfakazi. Hari undi muntu ngaha muri Bibiliya yitwa Moridekayi. Usomye hariya mu gitabo ca Esteri 2, hariya usomye uhereye hariya ku murongo wa 21 kugeza 22, uzasoma ayo majambo bandanye gushika 6 kuri 12. Inkuru za Esteri murazi inkuru za Moridekayi, ingene yari umuntu yicaye ngaho kw'irembo. Erega namwe nsoma muri commentaire, ntiyari n'umusiti s'il vous plaît, yari umuntu w'umudésœuvré atagira icakora, yamatunye kw'irembo gibwami arondera ico mufasha. Ntiyari umusiti vraiment, ntiyari engagé, nta niteka, nta na statut nimwe yamukingira yari afise. Ariko nawe biruko yari afise ibanga mu mutima ryo gukunda ivyiza. Hari abantu bafise ingabe yo gukunda ivyiza, ntibanezererwe ikibiko kiciganza. Yesu ashime cyane. Niko dukwiye kumera abakozi b'Imana. Yesu ashime. Yari mu gihugu kitari ciwabo, arumva inama abantu bariko barabavuga iki kigabo kameme ko ari nyambukire kaba kigorewe ngaho, naho cyo kumva imigambi dufise ntacyo kizoza no kizohurira he n'umwami. Bati dupange rero umwami tuze tumwice, hanyuma tumusubire ingoma yiyo tuyitembagaze. Ati hamwe umwami yopfa ibikwirikira ntawe vyitura. Umwami ni ikintu gikomeye, umukuru w'igihugu n'umuntu hambaye cyane gose. Hanyuma rero
iyo nama arayumva. Mukobwa Esiteri yari amaze kugera ku kirimba, aramubwira ati nawe uri ngaho hariho inama yagizwe, bagomba kwica umwami. Kandi Esiteri yarabivuze. Hari ijambo naraye nize muri ino joro, iyo ukoze iciza ntukarambirwe ngo nturonse inyishu yaco, Imana yishurira ku gihe. Sema amen. Kumbura ico gihe umwami agira reaction, yari kuvuga ati ico kigabo nimba ari so wanyu kizane cinjire ngaha kize kirira icakura c'ibwami. None kurya indya z'ibwami byari kumufasha iki gusumba ibyo yaronse? Hanyuma rero kuko Imana yishura ku gihe, ibihe birabandanya, umwami mugabo baravyandika yuko yareze abitwa Babigitano na Teresiko bari bagombye kwica umwami. Birandikwa. Ndakwipfurije ibikorwa byawe byiza ko byo kwandikwa. Haleluya. Ngo biza vyibukwa ku munsi mubi ngicibutso. Urazi rero byakurikiye, mwarabisomye, mwaravyigishijwe. Umugabo yitwa Hamani ababazwa nuko uyu Moridekayi atamupfukamira, arashavura, agira montage. Muri kino gihe abantu baragira ama montage, no mu mashengero abantu baragira ama montage. Bantu usanga bagira ama montage bakavugira umuntu ivyo atavuze. Bibaho. Yego. Nutangare ifoto yiwabo ikwega bakayijana no mu kabare bakakwicarikaho. Ico abantu badashoboye n'igiki muri kino gihe. Moridekayi rero ivyo avuze birandikwa, byanditswe, nta n'ikindi kintu na kimwe bamukoreye, ariko Imana yari yabibitse ahantu. Cari icibutso gihagaze ngaha kizotuma Imana itabara ubwoko bw'Imana, igatabara na Moridekayi ku munsi mubi. Icanditse kirasinya giti Abayahudi bose muri territoire yose umwami yaganza, umwami w'abami yasohoza ti il faut tirer ces gens-là. Yari genocide mbi yateguwe, kandi uwo baherako cyari cyakigabo nyine cicara ku irembo ry'ibwami. Niba ari point focal. Ariko kandi Imana yari yarabibitse ahantu. Umwami aradasinziriye. Erega umunsi wo gutabagwa kwawe Imana izotera abantu kudasinzira. Amina. Amina. Haleluya. Sema amen. Umva birabikwa ahantu. Birabikwa ahantu. Umwami ati nzanira igitabo Kidoni byabaye ku ngoma. Aracitegereza agenda arasoma. Ijuru ryarondera gusa gutabara abantu bayo. Erega yarasomye byinshi kandi byabaye byiza, byakozwe n'abantu. Ageze ahantu ati aha ati très important ça. Uyu muntu Moridekayi hari na merci yabwiwe batoya, nta n'ikintu yahawe, nta n'icubahiro, ati namba. Ati umuntu ari hanze ninde? Naho Hamani ngo yaraje gutanga raporo yuko yo kwica Abayuda akamanika Moridekayi. Ndakubwire ngo umunsi Satani yagusavye azosanga cacibutso cahagaze, cigikorwa ciza bakoze. Haleluya. Atugenda nivyo tugendako. Umva ati we Hamani, umuntu umwami akunze akagomba kumutonesha no kumushira hejuru, yo mugenza gute? Nawe ati yo aha rero birabaye byiza. Yarazi ko ari washikiriwe nyine, ari watonye. Ndagomba kugira Imana ntimeze nk'abantu. Imana nirabuburebure bw'umuntu, Imana nirabakaranga k'umuntu, Imana yitegereza umutima. Dawidi atorerwa kuba umwami. Umva, umve, Imana niraba
Imana ntiharura nk'abantu. Atumiriza nyakuba icambere umwambaro w'umwami niwe manza akawukura akawumwamika. Mukurikirane neza. Impeta y'umwami, ngaje impeta y'umwami yari imeze nk'ikidodo puro mama. Reka mubyo muri majambo yagomba kumukura yari yamukubise kudeta. Ambiriza bagaca bazana ya V8 indogo yari V8 à l'époque. Muriko muravyumva ya V8 kandi nagomba kubwira nawe baragura imodoka zimeze gute. Nawe umutunza akagura imodoka imeze gute. Ntashobora kugura imodoka ingana n'ijya president agendera. Ajyana maseri bagira commande muri izine. Ibirimo ibintu biteye ubwoba. Haje na brand ibirimo hake. Kandi imodoka ziri ku rugezo rudasanzwe. Ati rero ya ndogo bagenderako boca bayimushirako bagaca barondera chef de protocole agendera imbere agendera avuga ati ukunzwe n'umwami yogirirwa gutya ukunzwe n'umwami yogirirwa gutya. Igari yagifashe yari yagize kudeta kera aca yumva ijambo rinyuranye n'ibyo yiyumvira. Yarazi ko bavuga ati rero Hamani itegure babigukorere. Cacibutso cyari cyahagaze. Sema amen. Ati ibyo byose atana kimuhajije ubikorere Mordekai wa mugabo yama yicaye gaho kwirembo w'umuyuda. Amen. Amen. Ngeze ngaha ndagira ubwoba umuntu acogoza umugororotsi azobona ibyiza birabisha amaso ntabihambye. Mordekai rero ega nibaciye rero chef de protocole wa nuze Hamani bamaze kubimwambika byose acagenda imbere agenda arasemerera mu gisagara ati yeme va mu nzira bisa ukunzwe n'umwami azogirirwa nk'uko umubona. Basha none utamenyereye icyo gikorwa cyo gusemerera yajyana ameze gute none se sabwe mwemwe no gusemerera ngo ikintu cyoroshe. Imana idufashe cyane. Ndagufitiye iganuke kuri uno mugoroba ufise ibikorwa ki bigaragaza icibutso imbere y'Imana yawe. Usome mu byashwe Yohana 3 hariya gwera ku murongo wa 3 avuga ngo gira none ube maso ukize ibisigaye kuko atabikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yawe. Ngo wibuke aho wavuye mazukago. Bantu benshi baraguye muri no misi. Ibikorwa by'Imana barabihebye kubera inyigisho zitarizo. Ndabereke bene data dukora ibikorwa by'Imana bizotuma twibukwa ku munsi mubi. Haleluya. Bimere nk'icibutso imbere y'Imana. Imana rero ibyitegereje ikibuka yuko nakagowe ati yari yarankoreye yari yaramvugiye yikangurire kugutabara. Imana iguhezagire cyane. Abantu benshi rero kubera inyigisho zitarizo ibikorwa by'Imana babyitirira abantu. Hatwe turabarongozi dwagara imbere y'abantu biyumvire yuko gukora ibikorwa mishengero baba bihaye naka. None naka wo muha ibintu kazogeza ryari none ko duvise inzara idahera. Ibikorwa byiza bimeze nk'icibutso imbere y'Imana. Sema amen. Nari kubashingira intaye mugabo burije. Gira ube maso. Hezekiya amanza gutunganya ibyiwe atunganya ubugingo bwiwe arihana ubwibone. Tugomba tugusengere ngo umanze wezwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ibikorwa byawe bigire ikimazi. Dukora ibikorwa by'Imana twejejwe. Haleluya. Kandi mwitegure mwanya tugiye gukorera Imana n'ijuru rivyumve yuko tugomba dushira ibyibutso imbere y'Imana. Ariko tumanze tugusengere wewe
ufise ikintu kitagenda neza, ufise amakuru atariyo, egome mu bugingo bwawe udatunganye, hagarara huri. Tugomba tubinyarutse, hagarara huri, tugusengera amaraso ya Yesu agushikire, akweze kandi agutunganye, kugira ngo ibikorwa byawe byose ukora bigire ikimaze, ugire urwibutso imbere y'Imana. Imana yibuka abagororotse. Kumbura umaze iminsi ukora widodomba, umaze iminsi ukora usa n'uwihebye, abandi bakavuga ngo turabihebye ntitudosubira kubikora, uhoraho amanza akweze kandi agutunganya. Pastor Jonathan, karibu hapa dusenge. Gorora ikiganza. Uhoraho Mana nkuru, wewe uvyagiye hejuru y'abakerubi, turagukengurukiye Mana uyu mugoroba mwiza, wongeye kwishura ukivuga uwariwe hano mu Gasenyi, wibukije abantu ngo naho ibihe bigoye, muri ibyo bihe nturi umuntu ngo wibagire. Haleluya, sante Yesu. Ngo wibagire ko Hezekiya ngo yaragukoreye muri biriya bihe byo muri Isirayeli, ngo hari harabaye ikintu abami bose bamwitangiye imbere, nta wari yarubahutse gukura iki kigomane ho Shatani ngo agiturire, ngo abantu bamenye ko hari Imana rurema. Ariko Hezekiya babona habiruka, abanyitangiye imbere baratinye, naho Shatani kwiye kuba ku ngoma, hakwiye kuvuga izina ry'Uhoraho, ngo arakwibutsa ngo wibuke rero ko nashize izina ryawe hejuru, ntiwompemba urupfu kuko wowe ntuhemba abantu urupfu. Oya, haleluya. Uri Imana ugira imbabazi. Abantu bawe barahagaze imbere yawe, bumvise ijambo ryawe. Hari igihe bibagiye uwo ari we, hari igihe bakoze bakidodoma, ariko baremeye ko abantu bagize intege nke, kuko wabwiye Hezekiya ngo naho biruko wakoze ibyo hari ibisigaye. Uyu mugoroba baremeye imbere yawe, ibyasigaye bitagenze neza, ibyo nibyo bahagurukanye imbere yawe ngo ubatunganye kuno mugoroba, ubese ubaharire. Maso y'umwagazi w'intama w'Imana arashoboye guhanagura imyanda yose y'ibyaha, ashoboye guhindura, ashoboye kubahora. Uyu mugoroba yongera agende akore kuri umuntu wese yumva guca acurwa ijambo mu ijuru ngo urahariwe. Urakoze kuri Imana uharira, urakoze kubohora, urakoze kumaze kweza no gutunganya. Erega warumvise gusenga kwa Hezekiya, hongera wumva uyu mugoroba, hongera wumva uri mu ijuru uhindura amateka. Hezekiya wamuhinduriye amateka, uramubwira ngo ikinago cyari cimbwe ariko nagifuriye kadiriyoni yindi myaka 15 yo kuraba. Ishure ngaha mu Gasenyi, urakoze kubisha kandi bikora. Tubisenze gucyo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo tubisabye, amen.